Yango ingana igihumbi n'amajana 81 yo mu ntara ya Rumonge yarataye izabo kubera amazi y'ikiyaga Tanganyika yaduze kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020. Uno musi imiryango imwe yararosaho isaba indaro mu babanyi, ariko haracariho imiryango 44 imaze umwaka iba mwihangare y'ikigo bita Semina co mu Rumonge. Iyo miryango rero ikabiri mu bibazo bitari bike nk'ivy'ingwara zituruka kw'isuku rike, inzara, imbeho n'ibindi. Nkuko mubona urabona ko turara hanze kandi turi imiryango abakuze, hariho abafise abagore, hariho abafise abagabo, hariho abana bato bato, hariho abana b'abakobwa. Urabona twese turi hamwe, ivyo nizo nyene n'ingorane nyinshi zihari. Tuvuge kwanza icyambere na mbere ni ingwara, kuko urabona turi benshi ariko tukoresha iwese zibiri n'idushe zibiri, abakuze n'abato bose naho nyene, abagore n'abagabo bose naho nyene. Ico ni kibazo ca mbere. Ikindi kibazo dufise, urabona ko ibintu byacu byaratwawe n'amazi byinshi, aha tugaho byuko nyene kuko inzara dufise ni nyinshi. Ubu dufise nk'amezi 7 ataki umuntu akimo turonga cyifashanya, kira muntu atera imitwe yiwe aho hagenda aronga intuze inyani nuko nyene. Urabona nkangaha imbabura ntarakimwe urabona kuva hariya nta n'umwe afise icaje gushika byatwawe byo kuryama ko byatwawe, ivyombo biratwagwa kugira turyame ngaha mugene badufashishije tuba turifashisha. Je nta bindi bintu byanje byose byonyene byaragiye byose gushika. Iyo miryango ikabisaba ubufasha bwa hafi leta n'abandi bagira neza babishoboye ko babafasha na cane cane uburaro. Cyo twosaba kuko ibisabisho tuzatwasabye ni byinshi. Cyo twosaba n'ukuri kwanza bodufasha turonge ahantu uburaro. Urabona ko aha turara hanze, urabona umwaka wose waheze turi ngaha, kandi urabona ko ari ikibazo nk'abafise abagabo, nk'abafise abagore, nico ni kibazo. Turafise abantu abamama bakuze, imbeho iri ngaha ni nyinshi, imibu iri ngaha ni myinshi. Urabona ko nico nyene ni kibazo cyambere na mbere bo turonsa ahantu uburaro. Ikintu twifuza ni baturondera ahantu tuba, badushira ahantu tuba kugira ngo tumererwe neza mu buzima bwacu. Buramatari w'intara ya Rumonge amenyesha ko ico kibazo bagishikirije mu bushikiranganje bujejwe ibidukikije, kandi ko babemereye kubaha ihegitari 5 ziri ku mutumba wa Mutambara, zone ya Gatete, bazobubakiramwo uburaro, kandi ko abatanga uburyo bahari barindiriye uruhusha bw'ubwo bushikiranganje kugira ngo ibikorwa bitangure. Twarandikiye ubushikiranganje bujejwe ibidukikije twerekana ivyo tumaze gukora, kuko gushika uno munsi turafise n'imiguri buri amahegitare 5 twasavye ubushikiranganje ko boyarekura. Eka mbere hari n'ikindi kibanza twabasavye ubushikiranganje nyene nibavyemera, nibaza yuko abazogenda barashikirwa n'ivyo byago tuzobandanya tubashirayo, kandi abo twituye turabona neza yuko ico kibanza amahegitare 5 bazodufasha kucubaka kugira ngo dushobore gushirayo abantu batewe n'umwuzurire. Mwomenya ko iyo miryango igisigaye mu kigo Semina nyinshi yari yajiva muri quartier Kanyenkoko, kandi ko nubu inzu zabo zikiri mu mazi y'ikiyaga Tanganyika inyuma y'umwaka urenga.